twabazaniye inzu zizimbutse ziri mu bwoko bubiri. Wiyumvire inzu ya mbere izo bigizwe n'ivyumba bibiri kandi ikaba ifise toilet y'indani, iyo toilet yo yibirimo n'amakaro ku miliyoni 30 gusa. Nawe ikibanza ntikirimo ndaza kubigusigurira. Inzu ya kabiri aba ari ivyumba bitatu, bibiri biba bisangiye bathroom, ikindi coco kiba gifise bathroom yigenga, kikaba ari kinini ku buryo uronka naho wokorera, aho ushobora gushira biro yawe ugakora. Rero urabona izi nzu abari inzu zubatswe ku buhinga ku buryo n'umuryango vraiment uyiyumva. Akarero urabona nk'iyi ni inzu yose, nta ukuba hejuru, hose uba wigenga. Kandi kujya nakubwiye ni inzu zagutse, urabona nk'iyi ni garage already y'imodoka. Iyi nayo ni portail, urabona ko ushobora kugara neza cyane. Wow, urabibona? Wow. Novuga ati inspiration yayo yaje nihereye ko nk'umu diaspora, kuko anashaka ikora kuba diaspora cyane. Now ni kwa kundi ushobora kuza mu Burundi, suppose waje uzananye n'umuryango, waje uzananye n'abana. Iyi nzu kujya nakubwiye twagerageje gushiramo ubuhinga bwose dushoboye kugira inzu iri mu kibanza gito mugaba inzu niniya kandi inzu y'umuryango. Rero beshi bagiye barabona bizokunda, ubu rero urabona ko byakunda. Hello boys and girls, iza komeze neza kwa kuri ahandi ndabakora juste gale kadu for more like black machine black. Bano camera mwitu musaza kwa kuri ahandi ndabura ko turi mu kibanza ciza, turi neza na neza ku birometero sinibaza ko kirenga kimwe uvuye kuri aeroport international Melchior Ndadaye. Turi neza na neza mu kibanza ciza impande gato ya hari estate ya mbere, ya kabiri ndakubwira ko tuyirimo kwa kuri turi muri estate yitwa Fab Homes kwa kuri ahandi, ikigwati c'inzu zirenga 10 ndibaza 16 zari 16, ikigwati c'inzu zirenga zishika 16 zigeretse kwa kundi ahandi ndabura ko tuje kuraba aho ibikorwa bigeze. Mbega kuva Fab Homes yubakwa ibikorwa bigejeje mbega kukiringo bihaye deadline bihaye boba bagejeje ibikorwa, mbega bashaka zino nzu barashobora kuba bo kwiyandikisha hama bakaja mu procedure. Sivyo gusa turaza kuganira no ku mugambi mushasha na cyane ko nkuko nyene icubahiro umukuru igihugu yama yavuze ati barundi kazi twese twiyumve ko turaba boss, kandi turaba boss by'ukuri. Wambara gahuzu kameshe uba ahantu heza. Ndabwira ko batuzaniye umugambi mushasha wogira natwe ino canke hariya haba mu gisagara hagati na ruguru bashobore kuronka inzu nziza. Biracakunda ko wubakira akazu keza umuvyeyi, biracakunda ko wasize kugatumba baba ahantu hameze neza, hari amatara n'amazi, ariko vyose ndabwira ko Ubaka Nation yamaze kubitegura neza cyane. Ndabwira ko tuza kubiganira ingene biza kuba bimeze. Ndabwira musa Fabrice. Ndabara mukije cyane. Nizera komeze neza. Turashimira gose Imana. Umwaka mushasha. Tuje ntutuje. Ndakufurije umwaka mwiza. Thank you. Nawo yitangura neza uri muri Chine, nizere ko wazaniye abarundi ibintu bizima. Cyane gose. Muraza kubyibonera. Nike kintu mwishimira mwaka uheze mwarangura. Mu mwaka uheze ukuboko kuhoraho kubyukuri kwaraduyoboye. Dushika kuri byinshi, mwarabonye Facebook Village Estate ya mbere nkuko babivuze twarayihejeje turayitanga, none ubu abantu babamwo. Twaratanguye iyi Fab Homes, none urabona aho igeze. Urumva wabaye umugambi w'imigisha myinshi w'intango y'agakura. Urumva ko akari imbere karindwa. Waratangwe n'umugambi mushasha mu Kabezi. Cyane gose mu Kabezi ho tugira ni Paradiso, Lake View Paradise Estate. Nawo n'umugambi uteye imbere, tugira duheza amafondation y'amazu y'ama VVIP yose. Urumva rero ko bigeze kure. Yes. Nuko turi muri kino kibanza twaje tubona ari terrain, hari umushinge gusa nawo nyene utarakomera. Nitwari tuzi yuko bijya bicapo, nivyo twari twabibonye bwa mbere ngaho ku ruhande yuko bishoboka. Ubu naho tubona kino kigo kidasanzwe. Ubaka Nation Fab Homes mugejeje ibice bingana gute zino nyubako?
urakoze kugeza iyi saha novuga ati tugeze nko ku bice 95 kujana. Yego. Wanashaka ivyo bice 5 bisigaye bigizwe n'utu tu control nyene twanyuma tuba turiko turagira. Mugabo wanashaka nkavuga ati n'ibikoresho bimwe kuko ibikoresho bitari bike amafinisio, ibikoresho by'amafinisio, amatoilet, amadirisha byose twabikuye hanze kugira dukora ikintu ku vy'ukuri cyakataraboneka kandi gifise luxurious style. Ego. So rero mu mwanya utari muremure nibaza nko mu kiringo cy'ukwezi turashobora kuba duhejeje ku buryo dushobora gutanga ifunguruzo. Ikitutebeje gatoyi n'ibyo bikoresho twatumye ko hanze tukirindiriye kwa amato yabizanya pakurugwa hanyuma tukabishiramwe nayo ubundi bikorwa nyezina urabona ko bisa nk'ivyaheze. Ego bisa nk'ivyaheze ni kigwati kiri mu buringanire bungana gute kizokwa kiri imiryango ingana gute dusubire tubibuze. Urakoze aha turi muri yare 28 gusa. Rero twakoze ikintu cyakataraboneka mu gihugu cy'u Burundi. Aya mamezo dovire ni amazu 18. Amazu 18 inzu imwe ikibanza cy'inzu imwe kiri muri R1 icyo twita 100 meter square. Inzu nyezi nayo yiri mu busa 0.7 meter square. Mugabe y'inzu ni nini ya kuburyo uraza gutangara uyibonye. Rero ubu bwoko bw'amamezo dovire ama town houses n'ubwa mbere bikozwe ngaha mu Burundi. Kandi kindi naco niyo nzira ya mbere yo ko economiza espace kuko nkuko ubibona nk'ubu n'umurongo w'amazi 9 imiryango 9 ubu n'umurongo w'amazi 9 urumva imiryango 18 muri yare 28. Ndafise abantu baba umwe aba muri yare zirenga 28. Urumva rero muri wa mugambi wa leta wo kugabanya isi yubakwamwo tukagwiza isi irimwa twarawitabiriye gose kandi ni kube nkako twumviye navuga ati imvugo ya nyene icyubahiro umukuru w'igihugu yo kugira ku vy'ukuri dushike muri 2040 2060 igihugu cy'u Burundi ari Dubai canke ari igihugu cy'akarorero. So twebwe mu buto bwacu canke mu bushobozi bwacu twahisemo kutavuga mugabo kwerekana. So karibu cyane ngira muravyibonera. Turaza kuvyibonera nibaza ko ngo dutembereze imbere ko tugaruka ku mugambi nawo nyene udasanzwe nibaza kuzagira byinshi cyane gose neza cyane. Nuko renda kubwira yuko Fab Homes tukaba turi muri kino kibanza ciza ca R28 haramaze ninga 16. Tubwire rero Fabrice ingene bino bintu bimeze kino kibanza gitunganije gute imbere ko mukidutembereza. Urakoze kujya nabikubwiye ngaha ni muri quartier Mireware. CSB village amazu ya mbere twubatse urayabona nayo nababanyi. Ego rero ngaha na madu 18 haturafise amazu 9 haturafise amazu 9 mugabo wanashaka imbere yuko twinjira ahari entrée principale urabona ni nyene. Hanyuma ngaha hasi turafise yo piscine swimming pool. Hanyuma hejuru hariho gym tonic yo kwinonora imitsi bisigura ko twaranagize kuburya amazi azoza koroka ava hejuru akorokera muri piscine. Urumva ko bishyushye. Kuri iyi side nayo turafise aho tuzoshiramwo mini pharmacy na mini shop. Hanyuma tukaca tugira mezo y'abasekirite kuko urabona haba hari amakamera surveya hose. Hajya naho turiko turubaka ya kabar tuce tuhashira jardin nziza ushaka ngaha ashobora kuza kwiteramira ngaha. Karibu rero turabitse. Ndabugura yuko murabona ko ikigwati ciza murabona yuko ingene hasanzwe bamaze gusiga amaranga ariko mbangeneye kumenya design zo gumari nyene canke ibindi bikorwa vyibanze. Ibi novuga ati ni bikorwa vyibanze design ni iyi nyene muga haracasiga nk'ubu nk'aya mabarco tuzoyasiga. Ngira kuri iyo tubibona kubera twaragize akarorero kugira turabe ko atoka. As you can see here amakulere naya ibisigaye naho ubu nibyo byisima tuzosiga ko kuburyo byose biba bimeza. Nama controle rero y'indani urabona turacagira kugira byose tubibetse. Nimba atari banga iri barabara ringana gute kugira ngo tumenye ingene afisemwo imetero 8. Izo metero 8 tuca dushiraho agakanivo gatoyi. Hanyuma tukaca dushiramwo atuzoshiramwo pave nziza kubera twashatse ahantu amazi atotega. Kandi ibintu biri social protect
byorohereza imiryango iba irimo. Ego. Ikindi naco ni cyuko haragutse cyane, urabona imodoka irashobora guparika ku ruhande imiduga ikabisanya. Ego. Neza na neza nibarabara muzindi. Nuko biriko biza kuyindi poem ndabona aha ibaragirabura kugiye kuraba menga ni karabasase kizungu. Ego ya. Iyi ni karabasase charge ya Fabrice. Aha twaracanze urabona hariho wo mass. Ego. Kuri izi kuma espace amwe. Hariho n'ahandi yo twashize karabasase novuga ati k'ikizungu nkuko bivuze mu nzira yo kumacinga kuburya inzu uwo ari we wese ayibonye avuga ati no ibi ni ibintu bitari bisanzwe. Ucu bibona rero ko ari novuga ati tuguma turi muri innovation yo gushiraho utuntu twiza. Neza cyane ndabona yuko no ku muryango cameraman avyerekane nga mwabateguriye icyo bita portail ya roulette. Usuguma gusa. Turashobora kurabira hajya kuri ya example ho na logo twaheje kuyishirako. Rero urabona izi nzu abari inzu zubatswe ku buhinga ku buryo n'umuryango vraiment uyiyumva. Akarero urabona nk'iyi ni inzu yose nta ukuba hejuru hose uba wigenga. Kandi kujya nakubwiye ni inzu zagutse urabona nk'iyi ni garage already y'imodoka. Iyi nayo ni portail. Urabona ko ushobora kugara neza cyane. Wow. Urabibona? Wow. Ni wawe gusa nta wundi. Rero izi ni nka za portail zo hanze. Urabona ko ari novuga atari self confidence. Kandi ikindi naco urabona ni Fab Homes. Everything is getting well. Iyi niyo logo. Brand ni muyibagira. Iteka ujyabi. Ni rero komeye cyane. Are mwashize ko antiruye. That's it. Kurere ni turashira ko antiruye hanyuma tuzoshira ko couleur iza ko brandinga. Nayo ubundi dufite nkunga tuzohashitera amashugwe. Ayo barko yose dushire ko yamantuze ya makulere na minda babarira. Mu yandi majambo mu minsi mikeje ngaha muzohamenya. Azoba ari akatarabona kuko nibiti tuzotera. Neza cyane. Aha tuzotera ibiti dushire kamashugwe utuntu twiza cyane. Neza cyane. Turashabandanye no mudutembereza Fabrice. Turabona ko abakozi bakiko barakora bimwe bimwe. Nk'akarorero. N'umukiriya yarari hanze hanyuma je asanga fly ya mbere asanga arakeneye salo hasi acavuga ati ko tutaraheza ni mwigore munshyiriremo salo bikaza ngombwa ko turamukiramo salo. Rero inzu iri muri yari imwe novuga ati iri mu kibanza cy'iyari imwe ifite salo zibiri. Bwana shaka zitatu ndaza kwereka ari gatatu. Ni ibintu bikomeye cyane muracabana rero mudutembereza. Aha rero hose turacari hahandi nyene. Aha hose turi hahandi. Rero reka tubakire mu nzu imwe. Akarorero aha twinjiye guhera twinjiye mu nzu yigenga. Kugira rero nabibabwiye. Iyi ni garage guhera urabona ko ari ahantu hanini ya cyane imodoka iyo ariyo yose ishobora guparkinga. Guhera ngaha iyi ni garage gusa y'umuntu. Garage y'umuduga. Kandi ushobora kogereza mu imodoka ibiti ibintu nk'ivyo. Iyi nzu rero ifise ama escalier abiri kuko iri ku buhinga budasanzwe uraza kuvyibonera. Duhereye hasi duca tubanza hinge salo. Rero kujya nayo nkubwiye iyi ni garage. Rero tuvuye aha muri garage ubanza ukaronka salo yo hasi. Neza cyane. Urabona ni salo novuga ati ikwiye abantu bafise umuryango wowo uraza kusanga ari salo umuntu ashobora gushiraho abana barakira ama PlayStation kandi si yo salo principal. Aha ndashatse kwerekana ingo ya mbere gusa. Tukiri ngaha iyi nzu rero imbere mwabonye ama escalier no ngaha murabona ama escalier ente. Tukiri hasi tubanza tukaronka icyumba cyo hasi. Iki cyumba cyo hasi urabona ko ari icyumba kinini kandi gifise ubwogero. Don't mind n'amakaro twakuye hanze urumva turiko turandira. Urabona ko ari ibintu byiza urabona nk'iyi karo ni nziza zose twazikuye hanze.
ikaca rero icyumba kigira idirisha ceiling ni kwa kundi ni gypsum ibyo byose novuga ati dukora ibintu nyene biba biri ku buhinga bwa none. Ico ni icyumba cya mbere cyo hasi. Icyumba cya mbere cyo hasi. Tukiri hasi hariho n'akandi kumba twokwita icyumba cya kabiri cyo hasi k'umukozi. Urabona aha rero naho umukozi ashobora kwiyesitara hose. Hanyuma tukiri ngaha nyene tuca turonka iyindi bathroom yo hasi. Rero kujya nakubwiye iyi nzu yo hasi urashobora kuyipangisha ukibera hejuru. Iyi nzu ishobora kubamwo irimo inzu zibiri ndaza kubigusigura. Tugeze ngaha twinjiye mu kigo neza cyane. Aha rero mu kigo tuca tubanza tukaronka igikoni cyo hanze. Urabona ni igikoni kiza kandi kiriko amashiga atatu. Kandi aho ushobora gukoresha amakara cyangwa ugakoresha inkwi. Amashiga rero kwapanze naho kumesera cyangwa kogereza ibyombo. Urumva umukozi ashobora gukorera ngaha ida kumesa kwanikira impuzu. Aha naho tuzoca dusepara tubaterera gazo nziza neza cyane, akantu k'akajaride keza cyane umuntu aronka ahateramira neza cyane. Rero tubandanije iyo yari nivo ya mbere yo hanze. Kujya nako ndakubwira rero iyi ni level ya mbere cyangwa icyo twokwita ground floor. Hajya imbere nakweretse yo escalier. Aha izi rero ni escalier interne. Tuduze tuca dushikira muri nivo ya mbere. Urumva hari hiyo hasi hariho rero ni ya mbere. Iyi ya mbere rero ni nini ya kuburyo ukubyibonera nta cyumba gihari. Ni salo na sala amanje gusa. Iyi ni salo gusa. Ijya ni naho gushira televiziyo. Aha ni kuri sala amanje. Za escalier z'imbere zishikira ngaho. Escalier z'indani kubibonye nize tudugiyemo. Rero kujya yuko ushobora kwinjira na hati cyangwa ukinjira na hati cyane gose. Neza cyane. Cameraman adufashe yuko bigenda neza. Aha niho mwari wavuze ko ashobora kuba televiziyo. Aha niho haja televiziyo. Ikindi kiryoshe ni cyuko urumva obviously abashitsi bawe urabona bacanga hajya naho umuryango. Muga tukiri ngaha ucubanza ukaronka na balcony niya. This is independent balcony. Urabona ni balcony only ije yo ngaha muri salo. Bisigura rero iyi nzu kujya nakubwiye twagerageje gushiramo ubuhinga bwose dushoboye kugira inzu iri mu kibanza gito mugaba inzu niniya kandi inzu y'umuryango. Rero benshi bagiye barabona bizokunda. Ubu rero urabona ko byakunze. Bisigura ko umuntu ashobora kwiteramira ngaha hama akakoresha internet yiwe yitekani byose byongeye akabona n'uruja n'uruza cyane gose. Tubandanije aha tuca tubanza tukaja rero kuri nivo ya kabiri. Twaberetse nivo ya mbere kujya namye nkubwira tugushiriye umuryango ngaha ukawugara. Iyi ni inzu ya kabiri. Hasi ni inzu yigenga neza cyane. Ati kubera iki? Urabona escalier ziya access kuri iyi nzu ya kabiri ni zijya z'imbere neza cyane. Hanyuma ububa hasi hari icyumba, hariyo salo, hariyo amashiga, hariyo vyose, hariyo backyard. Urumva byose biba byikwije. Aha naho urabona iyi ni salo, sala manje. Hajya turaza kubereka igikoni, tubereke na toilet. Muga tubandanije hejuru rero kuri nivo twokwita ya kabiri cyangwa nivo ya nyuma cyangwa nivo ya gatatu letse. Rero izi escalier z'indani bitwa ko ziguha private access zigushikana kuri iyi nivo yo hejuru ariyo twokwita cyangwa nivo ya gatatu. Iyi rero ni nivo familiare. Already urabona iyi ni chambre principale. Ni chambre nini ushobora gukiniramo umupira. Icyumba kingana uko for example nkubona igitanda standard kuva ngaho kigera ngaha. Urabona ko hasigaye ushobora kuhashira n'amafoteya kuva mu mbavu kiva ngaha kikagera ngaha. Bisigura ko ushobora kuhashira intebe. Iyi chambre rero ni niniya hambavu y'ivyo byose cyayongera ikagira nayo balcony privé. Iyi ni balcony ya nyene inzu. Iyi ni balcony y'umuvyeyi. Iyi ni balcony ya master. Urumva nigenga. Aha wewe uhicaye nta ugukoroga.
urumva hasi hariyo sala abana bashobora gukinirayo bashobora kugirira iki aho urumva ni prive kuri wewe nka serugo tukiri ngaha nyene ikibanza kagira walk-in closet yayo aha naho gupanga ububati umuntu ashobora gushiramwo impuzu hanyuma ibirato hanyuma ngaho kacuronka rero bathroom yonyene yigenga urabona niniya sango biganuko turiko turayambika amakaro meza cyane urabona ko ari ibintu by'agakura ikiryoshe rya tafari barabona ko ari ama block ciment urabonera dukora ibintu tugerageza kuguma tugira innovation kugira dukore ibintu byiza bigezweho neza cyane nakubwiye inzu ni ibyumba bitatu ariko hariho n'abashimye tuyigira ibyumba bine neza cyane hasi twabonye icyumba iyi master bedroom iri access kuva ngaho urayiboneye aha tuca tugira chambre yitwa ko ari ya gatatu ari iyi chambre rero nayo urabona ni niniya cyane neza cyane urabibona ni niniya ikacigira rero bathroom yayo nayo yigenga ngaha neza cyane bya bindi ngo nyarusa woge mbise ivyo ngo twarabikemuye gurantebe cyo kuja muri toilette ufise icyumba ciwawe kujya rero narivuze tugeze ngaha tuca turonka rero iyindi balcon iyi balcon ni balcon prive ushobora kuzana abantu bawe mukaganirira neza cyane hariho rero nabandi badusabye tuca tuyobegirira icyumba tuca kiba icyumba cya kane ni nkuko hari nabandi badusabye ikiba salon neza cyane urumva ikigiri inzu iri muri A1 ikigira salon zitatu urabona zikwije neza cyane canke ikagira ivyumba bine zikwije canke naho kazuyisabarira nkuku neza cyane uribuza ati erega mutamba naho uri mubanyi igihe ubaka wari ukwiye kwibuka ko no hejuru ari gwawe that's it rero Fabrice yatuzanira tubwira ati no hejuru ni gwacu nuko izi nzu nizibura kwizine nikoza ko mushobora kudutwara mutwereke kwizine yindi atari ya externe cyane go neza cyane ukare gato bacakoreka uzokinjikira wowe nyene wifuza inzu nziza nkiyi ko kuri ahandi iyi Fabrice ko kuri ahandi ndabura ko vyamaze kumera tukubona Fabrice aha rero tugeze mu gikoni cy'indani cuisine interne neza cyane rero nkuko nagenda bikubwira urabona ko ibikoni ari ibikoni bigezweho twakuye hanze aya mazu rero novuga atafisa kabijya kadasanzwe kuko arimo novuga ati ibintu moderne ibi rero bikoni aya mazu yose afise ibikoni moderne kandi ibindi dushiramo abakiriya nka frigo turabahana urabona frigo y'imiryango ibiri urabona zose ziba zikiri shasha tukabaha na built-in oven ushobora kugiriramo inkoko yawe inkoko y'ibindi harabona microwave izi zari za mbere muga hariho n'izindi zikwiye zisa n'iyi aba microonde nyene mashasha kandi usanga byose biri murumva ko abari sawa n'iziko tukabahana urabibona biba biriko mugabo gaze nibo bigurira hanyuma n'iyi vandueta rero tuzoyestara ngaho itwara umwotsi rero twagerageje muri izi nzu za Fab Homes nkuko ubibona turiko turagerageza gukora ibida novuga ati bitamenyerewe nayo ubundi muri Vacation Group intego twihaye no gukora mu kirundi bavuga ati gukora ibikora inka no gukora ibikora inka no kurosa uburaro abantu bwiza cyane ku buryo novuga ati bagenda bari kugura aha rero muri Fab Homes novuga ati abakiriya bahigwa bahishije turafise inzu zishika zibiri ziri available kuri limited offer imwe rero tukazoyitanga kuri 400 million aho rero ubuyipfuza ni anyaruke kuko novuga ati niho dutangwe kubivuga wanashaka n'inzu ziba zarafashwe n'abantu mugabo hamwe ugasanga birabagoye ama payment bikaba ngombwa ko tubashira mu yindi program ikurikira kugira tubandanye umugambi so ni ikintu tuganira n'abakiriya bacu bakabitahura hanyuma nk'izo ziba ziri available rero ababishoboye bagashobora kujamo nuko Fab Homes igomba ihere bega iyindi migambi muri kumubiriyumvira muri Vacation urakoze muri Vacation Group hari umugambi twazanye w'agakura uwo mugambi witwa Kugatumba Homes Kugatumba rero Kugatumba Homes ni projet
novuga ati inspiration yayo yaje nihereye ko nk'umu diaspora kuko anashaka ikora kuba diaspora cyane. Now ni kwa kundi ushobora kuza mu Burundi, suppose waje uzananye n'umuryango, waje uzananye n'abana, bikaba ngombwa ko muduga ruguru kwa bibi, kwa mutama, kuraba umuryango, ugasanga you feel awkward kubera uza gusanga atana ahantu ushobora kuronka access to clean toilet, ukasanga bivanye n'imibereho wari umenyereye hanze, bibaye ngombwa ko urinda gufata imodoka kaja kuri centre just kugira ibi ndabivuga nkuko byambaye ko jewe, bikaba ngombwa ko mva je mvuka hano bita Ngozi, hano bita mu Kiziba ku Mwumba, bikaba ngombwa ko mfata imodoka just ngiye kugira nje kuri toilet. Ivyo byose rero turabiraba, twaca turaba rero nakamo ka nyine cyubahiro umukuru w'igihugu canke abarundi twese mu nzira yo guteza imbere Burundi bwose, ntibe Bujumbura gusa na ruguru. Uwo mugambi rero tuca turawuzana kugira umudiaspora, kugira uwo ari we wese, kugira ubishoboye tumwubakire ku gatumba ruguru, hajya we wavukiye, hajya wataye uruzogi, kuko ni muhira. Ati rero n'uwo mugambi ucugenda gute? Biroroshe gose kuko twabazaniye inzu zizimbutse ziri mu bwoko bubiri. Wiyumvire inzu ya mbere izo bigizwe n'ivyumba bibiri, kandi ikaba ifise toilet y'indani, iyo toilet yo ibirimo n'amakaro ku miliyoni 30 gusa. Nawe ikibanza ntikirimo, ndaza kubigusigurira. Inzu ya kabiri aba ari ivyumba bitatu, bibiri biba bisangiye bathroom, ikindi coco kiba gifise bathroom yigenga, kikaba ari kinini kuburyo uronka naho wokorera, aho ushobora gushira biro yawe ugakorera ruguru. Aha turiko turavuga ku gatumba niyo abari ya wifire cyane gose. Iyo rero ya kabiri yo y'ivyumba bitatu bigizwe iri ku kiguzi c'imiliyoni 49. Now uko nagenda bisigura ama inclusion obvious, urumva ikibanza ntikirimo kuko ni wewe wajiranye ituru uravuga ati je shaka ugende hariya mwijenda hejuru canke hariya ibukinanyana niho mvuka, canke mu Rumonge hariya yepfo hariya niyo mvuka. Ati rero gendayo undabire kwe wonshirirayo iyo nzu. Ubwo nyene n'aba engineer tuca tugenda tukagenda tugapima tukakurabira, dusanze ari sawa cya tukubwira ati disponibilize ubwo buryo mu kwezi kumwe iyo nzu zoyishikiramo, zobuyirimo mu kwezi kumwe. Urumva n'inzu ijya ya mbere nakubwiye espace yayo iri muri metre kare 68, ijya nini ijya iri muri metre kare 98. Izo nzu rero canke iyo nzu ati no nibagizwe n'ibiki. First of all, fondation n'amakolone ari cyo twita structure ibiri yubatswe n'isima, kuko burya twe dukora ibintu vraiment tuba dushaka ko no mu myaka 50 bazovuga ati he babantu amateka bubatse. Hanyuma rero ibijanye n'impome, kubera impome zo urumva ntiziba zikoreye, cha dukoresha ubudongo butera burimo n'umusenyi hamwe n'amatafari ahiye, kandi iyo nzu iba isakajwe amabati. Ikindi naco nuko inyuma ibiteye karabasasi, ya yindi y'ivyumba bibiri karabasasi inyuma aba ntarangira ibaririko, mugabo ya yindi ya kabiri yoyo haba hari kirangira rya green abonye kuri aya mazu. Ikindi naco ni cyuko n'imbere ibiteye karabasasi. Naho ikindi nomenyesha nuko toilet y'indani ibirimo amakaro. Hanyuma muri salo, muri salamanje cyangwa mu byumba haba hari agasima kariko irangi ritukura. Ikindi naco ni cyuko nakubwiye nkijya ya mbere irafise toilet indani irimo n'amakaro, naho kogera no hanze hakabayo toilet, kuko du prevoir ko bushobora kuba ufise umukozi canke ari bibi wawe ushobora kumurosa umukozi amufasha udukogwa ibintu nk'ivyo. Ikindi rero twovuga haba harimo plafond iri mu multiplex, imiryango y'indani yo hanze aba ari ivyuma n'ibiyo, kandi haba harimo amagarde fo kuburyo umusuma canke umwambuza atagutera ngo bikunde. Nayo ubundi ndane bari imiryango y'ibiti bene bijya by'amatiplex. Ikindi novuga ni cyuko iyo nzu turashiramo n'akabijya, turagushiramo installation y'amatara n'amazi. Mugaba ndashaka kuba claire,
twe tugiye kubaka iwawe tugasanga nta mazi ahari ni wowe uzigurira tanki yo kugira tugushiremwo ayo mazi canke ata amatara ahari ni wowe uzokwisabira komine kugira bagushikanira amatara ngaho kuri ico nyene urumva ikintu kijanye n'amakonteri ivyo mukiriya niwe yimenya gusa kandi kantu twabonye ataka ni ngombwa twomugirira tuzomushirira ko plaque solaire bisigura ko niyo bari hahanda ata amatara arashikana urashobora gucharginga phone urashobora gucharginga computer ugakora mukazana agatara gato ukazana cyane gose kujya nabikubwiye niyumviriye mu nzira yo kuvuga ati jenje mva muri Australia hanyuma singombwa ngoshitse ce nigira muri maison de passage Bujumbura gusa ngo bariho nguma why not nduge ku gatumba kwa bibi twibanire nabibi nimba arizo ndwi zibiri cyangwa nimba arizo ko cyangwa nimba nazanya abana bakiri bato bashobore kuba bavuga ati turi kwa bibi kandi we are access to a clean environment aho tuvuga ati hariho toilet nziza turashobora guhavinga shower nziza hariho umukozi wo kudufasha ibintu nk'ibyo now iyo tubwiye rero ati genda mu nyubakire yanzu hariho deposit engagement deposit tugusaba y'imiliyoni imwe y'amafaranga y'amarundi ayo yarishe tuca tugenda tukaca turaba dusanze byose ari sawa ya mafaranga dufite nka yayindi y'imiliyoni 30 ntubukirice 30 curiha 29 urumva iyo ni engagement y'umukiriya yo kubona ugushaka k'umukiriya nayo ubundi ikindi novuga nuko nka clôture ntibirimo kukurumva kugeza iyi saha icyo kibanza ntituzi ngo kirihe wewe aho dutumye niho tuja ushobora gusanga ari mu muryango usanzwe ufite y'uruzitiro cyangwa ugasanga turakubakiye ibintu nk'ibyo na izo ofa rero twavuze ni vyigwa twe twagize kugira za nzu tubaronkera inzu zizimbutse ku gatumba mugabo wewe nk'umukiriya ivyo uri mu diaspora ivyo uri mu Burundi wo ngaha ushobora kuvuga ati yanzu nimunshiremwe amakaro yose yanzu nimunshiremwe plafond gypsum ayo nama addition tuca tugenda turaguharurira urumva ya mahera ntakibari yayandi mugabo wewe no munsi uvuze ati ngira ndabahe za miliyoni 30 nkeneye inzu ku gatumba nzoza ndashikira mu nziza irimo amatara n'amazi irimo isima hasi iteye karabasase ibikibati birakunda neza cyane haburiki kugira ngo nawe uwo munezero ufise aho mwakuranye wabone ati wa muntu iyo yajava yarahibuse abavyeyi baravuga bati rego wa muhungu wacu n'abandi barabona ico yamaritse kwa kuri ahandi Fabrice nike kintu cyakira tutuvanga tavuze Bo icyo novuga ni cyuko abarundi twoshigikiranira je nama nabivutse mu biganiro byose tuzovuga ni abarundi turengera ibidutandukanije duhure kubiduhujije ivyo navyo nuvyikwitwa umurundi turengere bwa burozi badutera mu ngo wewe uri umuhutu ngo wewe uri umututsi bijya n'uburozi niko no bivuga vraiment hanyuma dushira umutima hamwe dushigikiranire duteze imbere igihugu kuko ibikorwa dukora tubikora twitwa ko tukiri bato sivyo imagine rero twese tugiyemwo ni kwa kundi tuvuga ati muri 2040 2060 Urundi buzaba bwahejeje kuba Dubai urumva rifo ko dushigikira umugambi wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu wo kurema Burundi bushasha kandi urumva no ku mateka yacu kuko rifo ko dukora ibintu bituma generation izozivuga ati barakoze dushimigwe nuko andika izina usiga izina ku nzira nziza kwa kuri ahandi ndagushimira Fabrice ndabashimiye nizere ko hageze ko twese tujya kugatumba natacare ko twese iyo twiyumvira gora kera yuko kugatumba tubagira neza Bujumbura ibisumbwa n'imitumba myinshi nuko reka nabashimire ndabashimire wese mwavyo murimo murabana natugutambure mugaza mbese biranagwaza ariko mwana mutero barukundo twari muri Fab Homes vuba turabereka ku gatumba ingene bimeze ndavugira ati bye bye Charles la vista urabishira umushiro pushira none